Abantu barenga amajana 4 barakize umugera wa coronavirus. Abantu 11 nibo bagisigaye bagwaye kandi aha ngo amagara yabo yifashe neza. Umwe nawe niwe yitavye Imana. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga Tade Ndikumana. Hakaba mbere yanashikirije ko umuntu aja hanze ategerezwa kwipimisha umugera wa coronavirus. Aha rero ngo akariha amafaranga 50 mu madolari y'abanyamerika. Hariho ingingo zageze zirafatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS aho ukwezi kwa kabiri bavuga yuko ibihugu byose bigenda kwitegura kugira ngo bikingira bene igihugu ico kiza. N'u Burundi rero ntibwasigaye inyuma. Twebwe murazi ko twatanguye novuga dushira abantu bavuye hanze mu cyo twita quarantaine. Inaho mu kwezi kwa gatatu twaciye tubona abagwayi babiri ba mbere, abo nabo bakaba bari baje bava hanze, hanyuma twarabitayeho turabavura kandi tugira Imana barakira. Twarabandanije ico gikorwa gushika uvuga mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Muri amezi atatu rero hariho abagwayi twamaze kuronka bashika 190. Niho inyuma y'amatora intwaro nshasha irongowe n'icubahiro Ivariste Ndayishimiye yashikiriza yuko hagiye kuba kampanye urugamba rwo kurwanya coronavirus mu Burundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Twaciye dushiraho rero ibisabwa ko twamaze kubona ko abo 190 twari dufise ubwa mbere mu mezi atatu ya mbere kuva mu kwa gatatu gushika mu kwa gatandatu bava mu gisagara ca Bujumbura. Ahanini twaciye tubona yuko ubuzima bwo kuvura, akazi ko kuvura bene igihugu atezwa kubandanya hose mu gihugu. Dushiraho amasite atatu mu raruko hagati mu gisagara no mu manuko kugira ngo abene igihugu bose ntibace baja kwipimisha mu mavuriro, byotuma abaganga badashobora kwitaho izindi ngwara zisanzwe zibangamiye amagara y'abene igihugu. Twarabandanje rero ukwezi kwa mbere turakorera ngahe Bujumbura, turaronka abagwayi atari bake, turabashira ku miti. Hanyuma mu nyuma tuti reka tuje na ruguru aho twajanye ubuhinga bwo gupima no kuvura ruguru mu ntara zose. Gushika no munsi rero mu ntara zose barashobora gupima kandi bakavura coronavirus. Muti none uno munsi ibiharuro mufise bimeze gute? Ibiharuro dufise nuko kuva umugambi wo kurwanya coronavirus utanguye tumaze gupima abantu bashika 34,723 kuva ku mugwayi wa mbere twabonye. Ariko kuva urugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus tumaze gupima abantu bagira 32,106. Muri abo rero havuyemwo abagwayi bashika 283 gushika itariki 20 z'ukwicenda. Duteranje n'abambere baca ba 474. Turashima Imana rero yuko muri 474 462 bakize. Gushika ubu turacafise abantu 11 bari ku miti kandi nabamenyesha yuko nta numwe ari mu bitaro, bafata imiti ntibaremvye. Hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashiye gupima harimo twapimye hanyuma yitaba Imana. Muti none bigiye kubandanya gute? Icambere nuko dushima ko uyu mugambi uko mubibona wagize akamaro kanini, kuko turavye ingene ya sanamu ingene abantu bagiye barafatwa n'ingene twagiye turabitaho, nuko twakoresheje ubuhinga shimira
abahinga bo muri NSP, abaganga bo mu mavuriro atandukanye twakoranye, eka mbere no mu bushikiranganje umubujejewe gutabara byihutirwa iyo hateye ibiza by'indwara. Twakoze ku buryo hageze uwandura tuca turondera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime, hageze mu urwaye nawe nyine tumuvure. Murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi mubona yuko umugera uko wagira atandukira mu gihugu uwe twasubiye ku ntambwe ibereye, kuko murabona neza yuko isanamu yahindutse aho bari hirya no hino. Murabona yuko hariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi, ariko ubu murabona yuko abagwayi basigaye ahe Muyinga, Makamba no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Aba nabo n'abantu baba batashe bene wacu bahunguka, abana harimo abavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Tanzania n'abaza bavuye mu bindi bihugu. Byumvikane ko ngaha hagati mu gihugu tubona yuko Imana yafashije iki kiza. Turavuga yuko gushika ubu kiri sous control, ariko si ukuvuga ko caheze, mwumve neza. Turavye naho ingene abagwayi bagiye bagabanuka, irya sanamu iratwereka neza ingene ibintu byifashe. Turavye ingene amateste, ibipimo byaba byinshi, muba twagenda tubona abagwayi ari bake. Aha naho ni kuva kampanye itangwe muna ko abagwayi baraduze baramanuka, ubu tugaheze aho tumaze ukwezi ata muntu wungahe indani mu bo dupima ashika 3,000 ku munsi tubona yuko yanduye. Mugabo biraboneka yuko hanze y'igihugu, haba mu bihugu vyifise canke biri mu nzira y'amajambere, coronavirus iriko iraduga. Ari mu Burundi twashimira Imana yuko koko kwayo kwagiye ku Burundi, kuko iyi sanamu si henshi iri mu bindi bihugu. Ubuhinga rero twakoresheje, ubuhinga bwa mbere n'ubw'Imana, nayo murazi yuko ica ku bantu baba abaganga, abapima n'abandi, eka mbere n'abashoboye gusengera igihugu, kuko iyi sanamu iyo tuyetse amakungu baravuga bati n'igitangaro. Muti rero hagiye kubandanya dukora gute? Icyambere nuko turiko turategura icegeranyo zoshikiriza nyiricyo mukuru w'igihugu yatanguje uwo mugambi, iyi kampanye ndakira sinandura kandi sinarukiza coronavirus, kuko dusigaje iminsi 10 kugira ngo urugamba rw'amezi 3 rurangire. Rurangiye neza rero yuko hagati mu gihugu tubona yuko ibintu biri sous control. Bizoboneka yuko ashobora kuba umwe hariya nariya ashobora kuba yaranduye, nawe nyene tuzomuvura bifatiye ko turiko turashira ubuhinga mu mavuriro asanzwe, kugira ngo dukoranye n'abaremesha kiyago uwo babonye ko biketse ko iyo ngwara. Aha turavuga abafise ibimenyetso by'ubushuhe, inkorora, gutakaza intege. Ibyo bimenyetso tubibona hanini ku gituntu. Twariko turigisha rero muri NSP, twaratangiye kwigisha bajya bapima hagati mu gihugu mu mavuriro mato mato n'abaremesha kiyago, kugira ngo uwo bazobona afise ibyo bimenyetso bamurungike ku ivuriro, bamupime, bafate ibipimo bya coronavirus n'ivy'igituntu, kugira ngo barabe ko muri izo ngwara zibiri atayo bafise, kuko uburyo bwo gupima hagati mu gihugu urahari kandi n'imiti irahari n'abahinga baravyize hagati mu gihugu. Hari umucamazi ati none ko bava hanze ko tubona ko tumaze kuronka abashika 35 baza bavuye hanze. Byumvikana yuko ababijejwe nibabona ko bikenewe ko imbere zuguruka, ko bamaze kubona ko hagati mu gihugu ibintu biri sous control, izoca bisaba yuko ama equipe yo mu bushikiranganje akorera ku mbibe, kuko turavye nko muri Kongo harinje abantu bashika baciye mu Gatumba renga 10,000 ku munsi bava hanze. Zoca bisaba yuko ko tubona ko hagati mu gihugu
kiza gisa n'ikiri maîtrisé abazova hanze tuza kumenya ingene tutifatamo kugira ngo tubanaye dukingira bene gihugu babandanye bakora ibikorwa cy'iterambere. Ikindi naco nuko twabonye ko hariho ingingo nziza zafashwe nziza cyane zatumye ahubwo abarundi bikingira kwandura coronavirus mugabo bikingira n'izindi ndwara. Atwamenyesha yuko ingwara zifatira kw'isuku rike ry'iminwe zifatira ku bucafu, hano uvuga nka korera, ingwara zo guhema nabi zifatira mu bihimba by'ihemero, amagripe, inzoka zo mu nda byaragabanutse cyane. Ivyo rero novuga ko ari ikintu novuga ciza cyavuye ku ngingo twafashe zo kwirinda coronavirus, na cyane cyane kutaramukanya mu ntoki, gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka. Ivyo rero byatumye twikingira izindi ndwara zafatira kw'isuku rike. Ivyo rero tusaba yuko bizobandanya naho tubona kwikikiza isa n'icya kiriko kiracureha ngaha mu Burundi. Ivyo bizobandanya kugira ngo twikingire n'izo ndwara. Ni imigenzo myiza dusaba ko abarundi bobandanya gukaraba kenshi gashoboka, kutaramukanya mu minwe, kutagwana mu nda, kudakorora aho babonye hose no gucira aho babonye hose. Zijya ngingo zizobandanya naho ikiza ca coronavirus coba caheze kw'isi yose. Radio Isanganiro yabajije ikibazo ati mbega ko tubona abarundi bakiriye neza urugamba rwatangujwe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu rukaba rusikaje iminsi 10, ati mbega ko ntako mwokongereza ikiringo cy'iyo kampanye. Nivyo hasigaye iminsi 10. Rero nkuko nabishikirije twebwe tuko turategura icegeranyo dushikiriza nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu we yatanguje urugamba. Azoheza rero arabe ibibereye, ariko muri iyi minsi 10 nagira mpamagarire abene gihugu bose na cyane mu gisagara ca Bujumbura boba bafise abantu, kuko twarabonye ko ari abantu benshi bava hanze canke barahana hariya. Iyo ufise muhira umuntu ubona yaje twamaze gutangura urugamba akaba atashoboye kuja kwipimisha, na cyane cyane bafite nk'ibimenyetso, abo bantu biko bahimiriza bakaza kwipimisha muri iyi minsi 10 dusigaranye ko si mike. Turasaba rero uwoba n'ubu abona ati ahajewe noja kwipimisha aje kurajya amasite n'ubu turakora. Tuzoheza ukwezi guheze iminsi 10 rero tuyibyazemo novuga ikimazi dusabira abene gihugu aho bari hose amutsana ca Bujumbura yuko ufise umuntu abona ati wewe kumbe umugambi tuzohere utagiye kwipimisha, ahubwo baze bapime, hanyuma ivyo kongereza ikiringo ivyo oye bizovana n'intumbero nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu azotanga. Hanyuma ati amahera abaja hanze n'abinjira basaba certificat yerekana ko batagwaye umugero wa coronavirus. Ati bazoriha amafaranga $50 y'abanyamerika. Ati mbega none si menshi kubaja kwivuza, mbega ko mwayashize mu mafaranga y'agaciro ntibizohava biba intambamyi. Nivyo hariho ordonnance yashizweho n'umushikiranganje abijejwe kwiga ca leta yuko umuntu akeneye certificat ya covid ariha amafaranga $50 y'abanyamerika. Icambere nuko ibi biraba abantu baja hanze mu bindi bihugu, kandi mumenye yuko gupima coronavirus aha nivyo twe mu Burundi twagiye ibibakwe
abantu bakipimisha ku buntu siko biri mu bindi bihugu. Hanyuma twarabonye yuko bizosaba yuko aho uru rugamba rubandanya biciye mu kuvura no gutanga impapuro zo kwa muganga. Rero twararavye tuti ibindi bihugu mbega birisha amahera ngahe, harabarisha $150, harabarisha $100 bivana. Muga twibaza yuko umuntu yashoboye kugura itike $2,000 arisha amahera 50 atari menshi. Ivyo rero bizovana n'ingene abajeri bazoba babibona. Muga kuri twebwe tubona yuko hariho ugiye kurangura ukaba warisha itike ya VIP kuriha amafaranga 50 y'amadolari y'abanyamerika sukuvunika. Hanyuma kuba bagiye nk'abanyeshure canke abo mu bwa bagwaye, nibaza yuko ivyo bizohe ababijejwe bazobiraba. Ariko ineza irimo nuko nakazi karuhisha kandi amareactive tirayagura. Amaserivisi abikora haba muri NSP n'abantu bateza kuba bari ngaho, kandi mazi yuko umuntu afata urugendo ataraba amasaha, ashobora kuza kuwa Mungu kuwa gatandatu mwijoro cyane ku murango. Ivyo rero nukugira ngo akazi kabandanye, hanyuma na leta ishobore kubandanya igura ibikoresho. Cyo abantu bocumva yuko atari ukuvuna abantu ahubwo ari kubafasha. Hanyuma aho n'abagenda hanze, abaza mu Burundi nabo birasabwa yuko nabo nyene tubapima, kuko naho ababijejwe nibafata inkingo yuko imbibe zuguruye tizoreka ngo abantu binjire uko. Ko twaramaze kubona yuko naho baba bafise urya rupapuro werekana ko atamwira coronavirus bafise, twarabikoze turabona yuko barimwo. Cyo gituma nakwiye ko tumaze kubonamwo barenga 35. Rero twabona yuko twaba dusamaye igihe mu Burundi twashoboye kubona yuko umugera wa coronavirus turiko turawutuza, hanyuma tuba tureka abantu bakinjira tutabapimye, usanga dusubiye inyuma. Ivyo rero cyo bituma dusaba yuko abo bantu nabo bogico baterereye, kuko bamaze bagiye kurondera ibidandazwa bari muri business, abandi baje mu biruhuko. Twibaza yuko ayo mafaranga ari menshi.